iyi bayita caaane pour aveugle, caaane blanche, bayita caaane blanche, caaane bayivuga bishakiye. Mugabo izi ni inkoni zifasha abagendana ubumuga bwo kutabona, kugira bajabuke barabara, kugira bagende bumviriza aho bagira barengane ahantu hose, kugira umudugu mumuritse icibriya. Nukuri niteka rikomeye cyane, kandi nukuntu yabyiyumviriye honyene ni ikintu gikomeye cyane ko nabantu bake biyumvira gufasha abandi, kandi amaze gushiramo nuko agendana ubumuga avuga ati na jewe nkeneye abamfasha. Mugabo we Muhammad yuko Imana yamuhezagiye muri dukenyi yaronse, avuga ati reka nibuke na naka na naka. Ugasanga rero ni ibintu byiteka ko nk'iyi nkoni nzaniye ino mu Burundi razimvye gose, je ndaza agaciro kayo. Pati icyo kibazo nyene, ino nkoni ifise agaciro k'amafaranga na gute? Ino nkoni igugwa $100. Kandi Imana mu gihe izobibahembere, kuko je nta kinini mfise, gusa nuko aho nari mpanze amaso ni muri federation y'umupira naho rankinamo. Mugabo urabona gushika uno munsi nta nakimwe baramfasha. Kintu baragufasha? Kuva aho bashireho president mushasha na reverie yarahora naranditse amakete muga nta kimwe na yose. Mugabo gushika uno munsi urabona umuntu yitanze nka Patrick muri mu bikenya afise avuga ati jenje kuraba MBAZUMUTIMA ABBAS. Urumva rero nanje ni nkuko ubumuga utobuhebura upfuye. Audio Jungle. Audio Jungle. Okay, nuko nkuko tumaze imisi turiko turabikora, ni Fondation Ngoga Patrick na Edison TV show turiko turagerageza cyane, turiko turakora ibishoboka byose kugira ngo abantu bari bamenye ko nimba hari abantu banezerewe hari abatanezerewe. Rero kino gihe hari ibintu nofata ko Patrick Ngoga Fondation Patrick Ngoga iri kwirakora ivy'abana bariya bisiga ubwenge, avuga bati mbe yabikora gute, bigenda gute. Ubuherutse twaragiye kugendera Nipo, mwaramubonye ari kumwe n'umugore we Sami, aturavaho nyuma turagendera uwo bita Edi, mwaramubonye acapa neza na neza, asanzwe akorera hajya mu Ngagara, agendana ubumuga mugabo ari umuintellectuel wa kabiri muri kaminuza. Kuno munsi naho tumaze imisi twumva umuntu yakora kenshi ku maradiyo avuga ko yagize ibibazo ku myaka 30 gusa, yaryamye kujya ko abandi baryama, hanyuma aryama abona amarasinzira kujya ko abandi basinzira, mugabo ntiyigeze amenya ko bwakeye, yibaza ko bakiri mu ijoro, bivanye nuko ibibazo byari byamaze ko ibibazo. Rero kino gihe afise abana bane, yitwa ABBAS. Rero ko no gufita abana bane ni kibazo nye, ni kibazo cy'ukuronka ukuntu ari inzu, ni kibazo cy'ukuronka ukuntu afungura na bano bana, ni kibazo cy'umuntu yahumye akiri muto nyene, nawe uravyumva kwiyakira biragoye. Harabo duhora tuganira tubwira twebumuga twarabuvukanye byari bimeze uko, mugabo we urumva vyabaye akuze. Rero kino gihe abano bana bane abatunze wenyene. Ikindi kibazo kihari no kurumva umugore yacatekera arigira undi mugabo, ariko uko biri kose Imana ninye n'ingabo, kandi igomba kuma iri hafi yabatishoboye, naco kigaruka kandi kigatanga ikize cyangwa kigatanga ivyizigiro kuri uno mugabo nawe sundi yitwa ABBAS. Kenshi tumubajije eske wakura gute ku masamirizi, bigenda gute mu biganiro byo gufasha, biganiro by'umuziki canke iki, aratubwira ati mfise umwana abimfashamwo, iyo hageze ndabimenya. Burya rero sinzi wavuze ngo hari ivunitse iga gucumbagira, rero Imana ikacinatanga n'ubwenge butangaje. Kano kanya witwa Patrick mwaramubonye igihe tugende kuraba Yvonne, mwigeme nawe nyene afise ibibazo byo ntava no hasi arakukumba, mugabo yamushiriye agakinga, atanga umunezero kuri we. Hariho n'undi mutipe nyene gutyo, ni ibintu vyiza cyane. Ariko arakora uyu munsi naho yavuze ati ngomba kuja mu kinama kuraba umuntu witwa ABBAS. Nta byinshi aravuga ati abatabona ndadi cyo baca bakenera direct d'abord byibanze, hari agakoni kagendana abantu batabona, aragafise. Murabona ariko arakagaranzura Patrick, kano gakoni yavuze ati ndakamushira kazomufasha kugira gute kuja bukibarabara canke ari mwijoro ibintu bigende neza. Patrick, twashitse kwa ABBAS. Ego ABBAS namubonye na ABBAS
bogare kabisa njo binyene kwa natasema ariko yambaye na style huje hasi ama huje hejuru unavyabona janishije kabisa wakindi wabimeze yego okay niki kintu ca gupushije canke ca gukoze kugira ngo wumve ko uza kuraba ABBAS haruhande y'abandi umaze imisi kurara ABBAS babazwa n'ukuntu yamuga yakiri muto urana ufise 30 vraiment gacuhuma amaso ni ibintu biba bitaroshe kwakira ariko nanejejwe n'ukuntu yavyakiriye akamenya ko Imana itanga byose ejo uko yavyutse agasanga yahumye arashobora no kuvyuka agasanga yahumutse igitangaza cyo ntikiri kure ejo canke ryeje arashobora yama no kwizera okay bimwe mu gakemanya ushobora ko mufitiye ndabona inkoni ifise ibara ryera ritukura ndetse n'igirabura ino nkoni igiye kumufasha kujabuka ibarabara iyi ni inkoni imufasha aho ayifate okay ona barikara agiruko ashobora kumviriza iyi ntebe ejo yayumvirije canke hano hari ama escalier canke ikinogo ndacumviriza yego cyane ko ndagenda ngomba ngonga ikintu nkaca ndacumviriza gutya nkumviriza ko ngari danger special ko umuduga urashobora kumumurika mu ijoro ariko arajabuka ibarabara agaca mubona ko mu ijoro irabria umuntu abiza acabona ko umuntu afise ubumuga bwo kutabona naho no bandi jenyene mu ibarabara arabona ko hari umuntu afise ubumuga bwo kujya umuntu ntabona bigaca bituma rero afrena kugira agende ngana nagakoni gafasha cyane karafasha cyane naco kibazo muciye mwishona ganda babaze itandukaniro riri hagati ya dini nkoni dusanzwe tuzi tugendana z'ibiti n'iyi nkoni iyi bayita caaane pour aveugle caaane branche bayita caaane branche caaane bayivuko bishakiye mugabo izi ni inkoni zifasha abagendana ubumuga bwo kutabona kugira bajabuka ibarabara kugira bagende bumviriza aho bagira barengane ahantu hose kugira umuduga umumuritse icibriya imubone ko ari umuntu agendana ubumuga bwo kutabona byinshi yego kakubera amaso cyane okay ABBAS tugobe tunikore n'ikiganiro twihagarariye kuno nyene ndabona byo bavyiza gusomba kano kanyuri kumwe n'uwitwa Patrick nuko utamubona nawe agendana ikibazo cy'ubumuga ugendana ikibazo cy'ubumuga haruhande yuko kuguru haruhande yuko agendana ikibazo cy'ubumuga akongera agafasha abagendana ubumuga ikintu cyumva gute nukuri niteka rikomeye cyane kandi nukuntu yabyiyumviriye honyene ni ikintu gikomeye cyane ko nabantu bake biyumvira gufasha abandi kandi amaze gushiramo nuko agendana mu munga avuga ati na jewe nkeneye abamfasha mugabo we Muhammad yuko Imana yamuhezagiye muri dukenyi yaronse avuga ati reka nibuke na naka ugasanga rero ni ibintu byiteka ko nk'iyi nkoni anzaniye ino mu Burundi razimvye gose je ndaza agaciro kayo Pati icyo kibazo nyene ino nkoni ifise agaciro k'amafaranga na gute ino nkoni igugwa $100 irazimvye amadolari jana yego iyi ni amadolari jana canke ibihumbi canke uyiguze uyipimye mu Burundi ibihumbi 350 ko ari ikintu gikomeye cyane ni ngabanwa bimwe na cyane mu byo abantu bagendana bino bibazo bakenera ubona ko haruhande y'inkoni hari n'akamero paguhaye yego kishira mu fuko ubona ko haruhande y'inkoni hari n'akamero pamuhaye gashobora kumufasha ngira kumbure kugura kilo cy'umuceri uyu munsi kugira ngo asangire n'abana cyo ndamukundira uyu mugabo nashima gukurayo ngo nereka abantu ngo ntanza yarimwe kabiri sinzi wavuze ngo ukuba kwibamfu gutanze kwiburyo niko bimenye ABBAS yorenza kwikubona jewe ico norenza ko unezero nubwo uri mu bino je ico norenza ko gusa aho hanze amaso ko Imana iza guca sihija kandi jewe ico ndamushimiye nuko atahaye agaciro
umuntu yapfuye ikiziga urana ikiziga iyo twagiye ku mpanda twese turaceceka tukagiha igiciro tukazana amamodoka tugashiramo ibitoro tukagenda tukamuherekeza tukagura n'amashurwe akomeye mugaye impande y'ibyo yavuze ati jewe nzokorera Imana nkorera umuntu akiri muzima ukuntu yanyiyumviriye n'ukuntu wewe uyumviriye no kumuzana Imana yo mu ijuru izobaha umugisha kandi Imana yo mu ijuru izobibahembere kuko je nta kinini mfise gusa nuko aho nari mpanze amaso ni muri federation y'umupira naho rankinamo mugabo urabona gushika uno munsi nta nakimwe baramfasha kintu baragufasha kuva aho bashireho president mushasha na reverie yarahora naranditse amakete muga nta kimwe na yose muga gushika uno munsi urabona umuntu yitanze nka Patrick muri mu bikenya afise avuga ati jenje kuraba MBAZUMUTIMA ABBAS urumva rero nanje ni nkuko ubumuga utobuhebura upfuye nari muzima urabyibuka ajya equipe muzinga ajya twambara impuzu z'igihugu zijya burya narambaye impuzu y'igihugu ahubwo igihugu kirakwiye kunyibuka mugabo urabona ko igihugu ni twese kandi ngo turi kumwe twese birashoboka umukuru w'igihugu urabivuga ana ko anyitayeho kandi anzana ikintu cy'agaciro cyane iki ni ikintu cy'agaciro cyane yego iki ni ikintu cy'agaciro cyane akura n'akazinga gucyanye ego nenda gafise mu Rwanda barakanzimbye ko barambwiye ko kagugwa 300 y'amanyarwanda cyanda yabura mugabo kanakanu kazimbye cyane cyo gituma nakubwiye kazimbye none Patrick rero aho nari mpanze amaso si himanice igenda guhamagara nariko ndatse ukitumva telefone yanje ni kiye kintu waciye wibwiye jewe nari nje kuje kundamutse kurabona ko nkubise surprise nari mvuye no kurondera nari mvuye kurondera ikibanza cy'umwana ishuri muga dusanga directeur yasohotse cyandagaruka rero haje telefone niho nari ngishika cyandavuga ndizo ko aje kundamutse aya masaha ni sawa ari ntubona ko nsanze nicaye haje no kumbe banzanye abashitsi biteka kandi dizo data wo mwijuru Imana hajya kuba umukozi w'Imana so kuvuga ngo nukuja ngo ku rushengero kavuga Bibiliya oya hano nabo dusengana bataraza no kubatazi nahomba mugabo mfuye barashobora kuhamenya mugabo uvuga uti jewe nta byinshi mfise uvuga ko Imana ntiteka nkaba ndi kuri mikro mbonye umuntu canke nkavuga umuntu nyene niwe akora bivanye n'umutima wiwe nkuko Patrick abikoze no kuri data amwongera umugisha aho yakuye Imana ihongereza imigisha kandi ndamusaba imigisha idasanzwe n'abashitsi bazananye ndabasabiye imigisha yitwa Fufu ego ego cyane segatori kahise ka ABBAS mu kubita amacenga ego murakoze cyane kandi ndanagushimiye cyane ukivuga ABBAS je nakubwiye nti ABBAS nzi yakina umupira afisa akayobe urambira ati ego namwe yarakinye muri Flamingo ABBAS ndamwibuka nkikina muri 3e division ya Flamingo ABBAS yarakinana n'abitwa ba Mapwa Kizosi Rodrigo bakina mu Rwanda yarakinana n'abitwa ba Divin Gateretse ba Kazias yari equipe ya première division ABBAS rero ndamwibuka uretse muri Flamingo gusa ho navuze abakinyi bakinanye ndamwibuka no muri Muzinga akinana na ba Christophe nawe nyene yaraciye muri Flamingo ABBAS rero yari umukinyi mwiza aryoshe kubona ariko arakina yarakina umupira atari wa mupira kwigungira ko novuga kubw'umukubita amacenga ahubwo yaratanga imipira neza ukabona ko ABBAS yari umukinyi vraiment yanatsinda n'ibitsindo byiza cyane ABBAS rero umubonye ubu uye wari umuzi ico gihe urumva ko n'igihugu wanashaka carahombye umukinyi yari kuba ubu muri kanyo kandi ariko aragurishwa mu bindi bihugu ahama ico rero twifuza nuko federation ya football bogerageza bakamugarukako kana abakinyi bose bakinanye ntibarindire ko federation ibikora ubwabo barashobora kubikora ko ari abakinyi bakinanye ubu bari hanze bakinanye ama competition menshi rero nabo nyene fondation Ngoga Patrick irabahaye ikaze kumushigikira kuko uko nyene yabivuze kuba yararyamye akavyuka asanga yahumye ejo ashobora
ashobora kuvyuka asanga yabona kandi nubwo atosura kubona ubuzima burabandanya hari byinshi yokora kandi tumwijeje ko Fondation Ngoga Patrick izomushira mu ma activité menshi igiye gutegura ku bagendana ubumuga hari ama formation ico bita ama AGR activité génératrice de revenu nubwo atabona harafite ivyo yokora hama akabaho ivyo rero tukaba tuzobikorana na ABBAS muri liste dufise ABBAS jewe icyo nokongera ko n'umunezero gusa n'umunezero udasanzwe kandi n'ibyishimo nuko utabona mu mutima wanje ko hajya urazi uri umuntu ugendana ubumuga ukaronka abantu bakugeraho ari ibiro byiyongera nkuba ari ibiro byiyongereye ko kandi uko abivuze fofo jewe kubganje muri mu mubiri mfise nta diabete mfise oya nta problème y'umubiri mfise nta ngwara nimwe mu mubiri mfise oya ndameze neza na sport nogira na gymnastique nogira turi kumwe n'umuntu mugaba protege pembeni mugabo urumva ko bagiye kumba hafi nanje biranezereye cyane kandi iki gikorwa ntikigarukire ngaha Imana ahubwo yongerereze yugurura imiryango y'ijuru n'abariko baratwumva kugira ngo babone iki gikorwa ko ni igikorwa kidasanzwe ni igikorwa kidasanzwe gisaba ko bashigikirwa kugira ngo natwe dushikirwe twebwe tugendana ubumuga murakoze cyane. Yes, ABBAS umuntu nkawe hariho ivyo ubukeneye gusumba ibindi mu buzima bwa misi yose cyose nagirekana kubera Patrick arashobora kuba hari hahageze amaso fofo hari hahageze amaso mu session ariko ndakubwira nyene warutanguye gushikiriza ikijanye n'icyo ukeneye gusumba ibindi. Jewe urazi dizo urazi ko mumba hafi cyane ikibazo nyamukuru jengira hageze ko ndi hinzu nukuri hageze ko ndi hinzu eba na les amis yacu sportif abamalike bantuze bari babyishizemo mugabo byarabananiye kuva mu kwa mbere ngiye kubabaza bacambwira ngo ni volonté yabo na ABBAS nkuko musanzwe mubizi biragoye kumenya ikiri mu mutima w'umuntu icyo umuntu akeneye ariko nimba turi hano kuri kamera za Fondation Ngoga Patrick Edition TV show nibaza ko ari kugira ngo abariko baradukurikira nabo bagira icyo bibwiye hari hageza Patrick ariko abandi hari nabagira ati reka natwe tubandanirize ngaha hamwe n'ivyo ABBAS nifuza kumenya neza na neza cyangwa bariko baradukurikira nikihe kinanini ukenera gusumba ibindi mu buzima bwa misi yose. Jewe ikintu nkenera ukuri Imana hamwe yokora ikintu nkaronka ikintu coza kiranyijiriza na 5000 ku munsi kugira nze ndaronka no kuntu nguruduzu twabana canke nkari hinzu ntarinze gutakambira abantu nukuri cyo wifuza n'igihe icyo nifuza nukuri nk'akagendeshwa kaja mu ibarabara akagendeshwa nukuri kaja mu ibarabara ndakaronse ntaho igitoro cabuze noza ndacironderera hanyuma nukuri Imana ikazirampeza uvuga nk'akamoto gutyo canke agakinga aho yagakinga baguha amajana 600 ku munsi iyo bija hose no utanga ku gakinga kosahiriza mu bindi hanyuma uronka akamoto gasahirize mu bindi pourquoi pas n'imodokari vyose birakunda nahereye aho mvuga nti koreye Imana nukuri yo bamfashije ikintu kinini cyane kuko umva umuntu ashobora kukuriha inzu no ku kwezi kugira gukurikira ugasanga biramugoye muga mfise nk'ako ka déplacement kamfasha kakanshikana kuri église gusenga bica bimfasha n'ukuntu ndonka na karasyo k'abana kuko nta muntu yonansiyo no munsi ngo ejo nsubirira mbwire ngo twasubiye kurara inzara muga mfise ako kuma ko mwibarabara bituma bimpa n'intuze na morale nkumva kuvuga wati hako woguma uri kurasaba hoboneka kantu kakwinjiriza ku munsi cyangwa ku kwezi kagufashe kugira ngo urihe inzu ugaburira abana cyane gose n'agasabune ko koga nkakaronka hafi binyoroheye nibaza ko abariko baratwumviriza harabari hano mu Burundi bafise amamiliyoni bwana Patrick na Fofo harabari hanze y'igihugu nshatse kuvuga za Burayi bariko baradukurikira aho banakubwira rimwe na rimwe baduhaye batubwira ko baguze imiduga ya $30,000 $50,000 ariko yaravuga ati uko bigenda kose akantu gato yakoboneka
runaka kanyinjiriza amafaranga ku munsi kuko ndakunda ikintu cyo kutumva ko ugumuteza amaboko cyangwa cyo kutumva ko abantu baguma bariko baradodora bazana cyo bita imfashanyo biraryoshye ko umuntu aza akavuga ati hariho akantu ABBAS yaguriwe nk'akarorero turumva diaspora aba diaspora bariko baradukurikira ngo uyu ABBAS nga nibaza ko umwe wese je naho yotanga amadolari amajana 200 amafaranga azorenga kure niyo kino gifite ikibazo cyo kuriha inzu ikibazo kirashobora gukemurwa mu kwezi kumwe canka amezi abiri hanyuma inzu igasigara ari kubaza ati mbe abandi bimeze gute agasanga no mu nyuma mbe ariko anafasha n'abandi bivanye nuko rero igisabo ciwe je ndacyumva sinzi nimba Patrick ikintu cyumva gute iki kintu ndacumva cyane ni ikintu twumvishe uno munsi tutari tuzi urazi ko ari wowe waruzi amakuru ya ABBAS ura natwe turayamenye yaba je canke fofo tugiye kugerageza tudodora hashoboka haba muri abo bagenzi bakinanye umupira na ABBAS je harimo grand frère wanje hari umuvukanyi wanje Hitimana Ali barakinanye Simba hama abo bose tugira tubicarike tubwire ikibazo ABBAS afise tuzododora aho dushoboye ku buryo bibaye ngombwa na president wa federation amenye ico kibazo ABBAS afise hama ikizova mu tuzomba uzosubira umubwire subira ndabahuru usubira muzotangira raporo hanyine cyane tuzogaruka nuko ndumva twogarikiriza hano inkoni ABBAS ngiyi wayironse kandi noheraheza usaba yuko umuntu azokora ico gikorwa nukuri ukoreye ikintu impumyi n'Imana yo mwijuru uzoburonse parcelle ikomeye cyane mwijuru kuko ufashije umuntu atabona ubukoreye Imana igikorwa kinini cyane hasi uko nabivukanye nanje nabyisanzemo none Imana ibiraho umugisha wowe wese azokorwa ko kugira ngo azompezagire no kuri Imana ibongera umugisha ukuru mwaje kungendera na Fondation Patrick Imana ibongera umugisha ibugurura imiryango y'ijuru kandi Imana ibagirire neza murakoze nuko naha turangirije nuvata binorenza kwisengesho twe naha tugeza nibisigaye nibaza ko bibwirwa benshi bikumva bene vyo hamwe n'ivyo nibaza ko ijambo sinukwibaza niko biri jambo ry'Imana yavuga ati Imana niyaza izovuga ati ntaco mwankoreye hanyuma mutangure kubazanya bati none twakubonye he kutigeze ugaragara ati bijye mwakoreye abatabona mwariko mubikorera jewe bijye mwakoreye abagwayi mwariko mubikorera jewe rero ako tuzobazwa ibibazo nk'ivyo reka tuvyevite hakiri kare hanyuma tuzoro nk'ibitsu bidasanzwe byo gukorana cyane cyane abari mu bibazo bitoroshe nuko yari Edison ndayahoze behind camera haru no mugabo nawe sundi yitwa Ali ubona ko nawe bameze neza hariya rero ni Foundation Goga Patrick Edison TV show tugiye turakora bino bikorana cyane cyane mu kugira ngo turabe ko umunezero muke dufise twabusabikanya n'abatawufise ciao Audio Jungle. Audio Jungle.